Muri ijya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati nukuri ndabibabwiye ivy'ukuri muzorira mwongere mwiganyire isi nayo yibereye mu kanyamuneza muzoba mu maganya ariko ayo maganya azohinduka gahimbare umugore iyo arikunda ariganyira kuko ubutigu bwashitse ariko amaze kwibaruka aca yibagira amakuba yarimwo akanezerwa nuko umuntu avutse mu bandi namwebwe ubu murijiriwe ariko tuzosubira kubonana umutima wanyu wuzura akanyamuneza bisubiye ako kanyamuneza nta uzokabakurako kuri uyo munsi ntaco muzoba mukisiguza dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugire Kristo uwo kumviriza aya majambo y'Imana muri ibi vyabereye i Korenti nkuko tuvyumvise mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu gisomwa ca mbere umuntu yava yibaza ati mbega none nkaho ijambo ry'Imana riri hehe ibintu byo kungene bahakije Paulo bagaca basimbira ku muntu yarabisinagoga bakamwegagura maze uyu Galiyo nawe ukamenga abayesinda bibazwa akarekerana ibintu ko gushika naho ibintu bera nkuko twavyumvise mbere bakatubwira yuko Paulo ingene bisozereye ngo agiye kwimwesha isenkrea mbe none no kuja muri salon de coiffure n'ijambo ry'Imana ivyo vyose igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kirabica ko ikabitubwira kugira ngo twumve yuko Imana si yihera hamwe isengero si yihera turiko turavuga nevene yo gusaba mutima mweranda ariko iraza aho hanze iraza mu bwoba dushobora kugira Paulo nk'umuntu yarabona amakuba menshi yashoboye kwibaza ati ibintu jewe ndiko ndirukamwo shanokora iki abandi raba bariko barakorera imiryango yabo bariko baratunga nanje nirirwa ndiruka bakwa kunyica kandi ibyo byitwa yuko ndiko ndakorera umuntu akomeye aganze isi n'ijuru hogera igihe umuntu ntagiye mu buza mumva ibibazo nk'ivyo bibatera mu mutima ugakekeranya ugakekeranya ugakwa no gukekeranya yuko vy'ukuri Imana iri mu buzima bwawe aho hano murahashika uko gukekeranya kurakomeye cyane Shitani gashobora mbere no gucisha ibintu byinshi byaho byagiye biranka mu buzima bwawe kakujya umutima hamwe ikwiba n'akantu kumwizero kose mbere n'ivyiza wakoze byo ushoboye no kukuremesha ukamenga vyose bigwije n'ubusa mukama by'ukuri nivyo hakagera ushobora gukekeranya nyiramaze kumva no muri Bibiliya n'abantu b'abakunzi b'Imana gose nka Yobu Shitani kamugira ko pression nyinshi mu buzima bwiwe gushikaho atangura gutuka umunsi wamubonye avuka ariko impera n'imperuka akagaruka Imana ikamuremesha murumvise yuko rero na Paulo bisabwe yuko Yesu aza mu ndota akamuremesha akagira ati gumye umutima wahanda hafise abanje benshi ukuvuga iki cyo kintu kirakomeye biragoye ko burya dushobora gukora ubutumwa naho twaba dufise ingabirano zikomeye gute ngo dushobore gutwara umusaraba w'ubutumwa umusaraba w'ubuzima bwo gukorera Imana no gukurikira Imana turi twenyene Yesu mubwiye ati ntugira amakenga ahanda hafise abantu bazogushigikira bazokuremesha bazogukomeza bazokubera nk'abamarayika baguhe gukomera na Yesu nawe nyene nk'umuntu murabona yuko hageze aho rugera nako agatakambira bigishwa bati gumana nanje uyu mwanya ndabakeneye ndi namaganya nk'umuntu agomba gupfa uga muri iyo mwanya ukamenga siho bari menga Imana yarabonye ko atariho bari gwicirungi ku mumarayika ngo aramuremesha aje kumuremesha acagenda kuremesha bigishwa bati haguruka tuje gusanganira baje kumfata bari ngaho imbere hari ahantu twagomba gukora ubutumwa nk'ikintu cy'igikonkwano cy'umuntu twese ari ahantu tunanigwa ahantu dushobora kugeragezwa mbere tukagwa
tukabita. Cyo gituma nimwabona umuntu byananiye akarambirwa akagwa, reka kuja kumuteramirako, ahubwo je imbere y'umukama, kuko nawe wijo hirya yejo nawe uzi ibyo shobora kugushikira. Gukorera umukama, gukurikira umukama, niho tuca twumva yuko ubwa mbere ni ingabire y'Imana. Haragera igihe ushobora no gukekeranya ugaheza ukaza imbere y'Imana ukabwira umukama uti mukama nihuri, akaguha ijambo akarishira mu mutima wawe, akarishira mu gushaka kwawe, gasubira akaguhagurutsa gushasha. Nimwe bazi yuko bajya bose bakunda gusenga ukabona giye imbere y'Imana yuko umenga yamari mu gisabisho cy'ukuninahaza, hari igihe aba mu gisabisho cy'ukurira no gutabaza. Mukama ndageze kuri limite yanje ya nyuma, utahaserutse ibintu birayangana. Nyamuyeza agira ati tutari kumwe hari ibintu mudashobora, kuko nawe nyene nk'umuntu byarahatswe kumurengera, mugabo kuko yari Imana ntibyashobora kumutsinda. Nk'umuntu se akamurungikira umumarayika, ariko kandi nk'Imana akazuka kabija hejuru ntibishobora kumuhama. Cyo gituma natwe igihe tuzigamye urukundo rw'Imana muri twebwe, naho ibintu byo duhinduka, naho abantu bo duhinduka, naho ibintu byo zunguruka n'imisozo y'awambozuka kugwako, hari ahantu Imana igukura yikagushira hejuru, gasubira ikagushira hejuru. Cyo gituma utoja kwizigira iby'abantu inguvu zabo zihera nka wewe nyene, kuko urumva ziheze muca mujana. Kwizigira umukama we bukomezi budatsindwa, igihe twagumye ku ruhande rwiwe harazi igihe akatuzura mu bapfuye, akazura ubuzima bwacu, mbere akatuninahaza, akerekana ijambo ryiza, ijunja ryari muri twebwe, ijunja ryo kwihangana, ijunja ry'umuntu ahoza ko. Hano bona bazagira ati jewe ndacitse intege, karabaye biraheze. Nubu rero urumvise nturakoza hicara ico rero gukurikira Yesu. Wosubira inyuma shetani iragutwenga, giriti wewe ivyo wari kurakora by'ubutumwa ni wari kuriyahagura, nti wari kumwe n'Imana, wari kwari nahaza Imana, wari kuriyumviriza ico ushobora gushikako, nti wari kuninahaza Imana. Gacigenda gukora kwitama Imana iti aba wa muntu wawe, wa mupatiri wawe wamwibutsa Imana wawe, byari parara. Si umuntu agushingiye ko, ashingiye ko ku bintu yiyumva ngo by'ingabirano ziwe gusa. Yezu ngo akaza akamuremesha ati humura, handa hafise benshi. Gukorera Imana kumwe n'igitabo kimwe mu bitabo by'ubwitonzi kibivuga ngo mwananje ni washaka gukorera umukama unukujya umutima amenyo, nugukomeza umutima, kuko nguzohora n'ibikugerageza byinshi. Si kugira ngo Imana iryoherwa nuko ugeragezwa, oya, mugabo nukugira ngo ugaragare nk'urimwo ububasha bw'Imana, utari gukora gusa ibiva mu ngabirano zawe, mu byo uhambije, mu by'ubwenge bwawe gusa, ariko Imana yigaragaze. Ivyari byiteze ko vyosenya uyu muntu, kuko bigira biti n'umuntu washingira ku mukama, umukama akabandanya igikorwa ciwe muri wewe, akininahaza, agakora iciza, agahezagira, agakiza, akamugurura, agahagarika ibintu bishasha mu kwihangana kwawe, mu babare bwawe. Nibi twumvise Yezu abwiye abigishwa ati hazoza igihe mutangane mubona muri ko murababara, isi nayo yitwengera. Ati mugabo ubwo babare bwanyu si ububabare sterile, si ububabare bugiye gutakara no gupfusa, n'ububabare buriko bwitegurira kwibaruka ubuzima bushasha, ubuzima bw'Imana, kwibaruka akanyamuneza atari nka kamwe k'isi gaherana no kuryoherwa, ngo ari kakanyamuneza ata muntu azopfa kabakuyeko, akanyamuneza gahoraho, kakanyamuneza k'umutima ko kumva uti ivyo ndimwo vyose turi kumwe n'umukama, kandi araza aratanga ibimenyetso ku nzira y'ubuzima bwanje, anyereka ati turi kumwe, bandanye urugendo, ndaza aho bizohereza, ndaza aho bizoherera. Ariko kandi ijambo ry'Imana tukaribona no muri ibi byagiye birashika,
Galiyo n'umutware wa Akaya. Imbere y'ivyo bintu haguhagarara nk'umutware yubahirize ingingo, abaye nk'ubaye indifferent, nk'utabinezwe, kuko yumva umenga ni ibintu vy'ukwemera kwabo. Mugabo tugire Kristo. Iyo abantu bagira ngo bari mu vy'Imana bagatangura gusekana bakagomba kwicana, niba bikibaye ivy'Imana gusa bica bibi vy'umutekano w'igihugu. Igihugu kirashobora kuvuga kiti ndababanguranya kandi mwese subira ku murongo. Nivyo Galiyo yategerezwa gukora. Mugabo agize ati mumarana mwicana kazi kanyu nivyo mw'idini yanyu. Ubwo wewe bijya vyose bibaho washinzwe mu muryango wawe, mu buzima bw'iradiyo, mu buzima bw'ikina kiri ukora, ubwo uri umuntu arekerana, uba indifferent canke ugira uti muneza y'ico nshobora gukora ndayikora, kugira ngo ibintu n'imiburiburi bibe vyiza aho mperereye. Kutaba abantu barekerana birengagiza ibintu bikaba bibi turorera, kandi araho twahawe responsabilité, araho twahawe ijambo, araho tuzobazwa tuti wewe aho hantu wahamaziki. Murumvise yuko Paulo nankeka vyo vyaramubabaje ngo baciye basimbira ku muntu yitwa Sostene, baramwegagura ngo niwe yaraba isinagoga, nankeka bamuhora ko yari haye akaryo Paulo agafata ijambo mu isinagoga. Tugire Kristo. Hariho ibintu bimwe bimwe turinda kuko twahaye inzira Imana. Hariho ibintu ugombye gukorera umukama muri Radio Maria uzotegerezwa kurinda. Sostene nawe ararinze aya mahiri bamuhaye kubera ko yemeye guha akaryo Yesu Kristo akavugwa mu isinagoga. Hari ahantu gutwara Yesu Kristo muri wewe bishobora gutuma abandi batakumva, uretse ko bokwegagura n'amahiri mugabo bakagucumitisha amajambo mabi, bakakuvuga ko amajambo mabi, bakakurementaniza, bakagira ibiki. Ivyo vyose ugira uti ibi byose biri mu nzira yo gukorera umukama. Nta gipfubusa, nta kintu na kimwe dushobora kubamwo ku bwa Yesu Kristo. Mbere na bimwe bishobora gushika bitari byavuye kuri Yesu Kristo, byavuye kumwe no kube gito bwacu. Igihe tubigarukanye mu minwe yiwe tukabigira ivyiwe, aca afata mu minwe ubuzima bwacu, vyose aca bihindura des douleurs de l'enfantement, aca bihindura ububabare buriko buvyara igishasha kandi gihoraho, akanyamuneza gahoraho. Uko agize ati azohinduka ayo maganya, azohinduka agahimbare, akanyamuneza ata muntu numwe yoshobora kubaka. Ivyo bintu rero birahambaye. Suko omenga twobaho twihamagara ko abantu ko batugirira nabi, oya, ariko igihe duhagaze mu rukundo rw'Imana bigatuma kumbura badashaka kugwakira baduhindukirira nabi, ntibigaruke ngucureka shetani guhindukirire itangure kugusevya mu mutima no mu bwenge bibaza ngo ni uri kurahuba, kuko nivyo bishaka kuhometa en doute ivyo urimwo, kubera yuko ubona umenga benshi ntibavyakiriye kandi ivyo ukora uri mukuri. Imana ikabona iti aba bose nzobajabutsa, nzobakiza kubera we urinze. Rimwe ukarinda ukagira uti sindinze kubera kwihagararako, oya, kubera ko ndumva vy'ukuri imbere y'Imana ata kwisigiririza, ndumva ko ndi mukuri. Iyi niyo ngingo, niyo Yeza tubwira, ni nayo Eklezia itwigisha. Aha ndi mukuri, shaka mutwara agatwe kanje, aha sindahava, ndi mukuri. Iyo ugize gutyo by'ukuri uri mukuri, harazi igihe bikabera nka kujya kwa Yesu Kristo ngo vyose ivyakwitaye ko bigutukagura, bigusuka kw'ivyondo, bigukubita amahiri,
bigucumita nk'imbugita z'inyuma mu mugongo mu majambo basigara barakuvuga kurenganya, ivyo byose hazozigihe bipfukama imbere yawe, kuko wicishije bugufi uremera wigenza nk'umuntu, uranarushiriza gushikaho wemera ko hari ibintu byawe bipfa kubera we, hazozigihe. Murakabona ko karirimba, niho Mana nawe yahejeje akamusimbagiza, akamutazira izina rirenge yayandi mazina yose, kugira ngo kandi bandanye rwa ruririmbo ruhayagiza Yesu Kristo mu kubabara kwiwe, yihanganye ntiyigire nk'Imana ngo akigenza nk'umuntu muri byose, akabyemanga nk'umuntu, ngo ariko Imana ikamushira hejuru ya byose, ngo byose ubikubita ibifukamira imbere yiwe. Intsinzi rero ntiri ubwa mbere muri ubumenga birakundiye, ariko aratsinda muri uyu mwanya. Intsinzi iri mu ngingo y'ukuri iri mu mutima wacu, kumwe na Yesu, kumwe na Yesu. Yesu Pawulo aramuremesheje ati humura turi kumwe. Mugana mubwiye ati ntibazogenda bataguhaye urushi, bashaka guha urushi funga buso kandi ukababara, bazogutera amabuye bakugigize, ariko nzomenya ingene ndakurinda, ndakujabutsa ivyo byose ubivemwo ubitsinze. Ibyo bintu birakeneye ko tubizirikana, kuko iyo tugeze be naho twese dushigwa muri nankana, ugasanga rero iyo umuntu arondeye gusa kwishimikiza ingufu ziwe haragera igihe akananiwe agatsindwa, ariko yishimikije Imana akagira ati Mukama nshoboza, ni wewe musa ushobora kunshoboza ngaha, kandi Umukama aratwumva akadushoboza. Dusabe na cyane cyane kugira ngo uko kuntu tuza turumira ku ngingo yiwe, naho umenga hari ibindi bitayakira biyigwanya bigomba kuyizimya muri twebwe, uko kuyizigama uyu munsi ukarengana, ejo ukarengana, umwaka ukarengana, wundi ukarengana, aho urazi icyo biriko biragutegurira. Uri kuragira stage y'ukuzogwana n'aya mashetani ya nyuma atera umuntu ariko aracikana. Mwari muzi kujya mwanya hatera ibintu byinshi. Abandi bakagira bati ubu uri kuracyorogwa kugira ngo icumwansi cyose kiri mu buzima bwawe gitokombere kikuvemwo, ku buryo hazogera ku mwanya wa nyuma umwansi azoza agasanga nta kintu kiwa afise cyo kugufatira ko ngo akuneshe agutume wihakana Imana. Ariko ukabusenga ufise akantu wawe n'umufumo, ufise ibintu wawe niki, shetani igira iti wewe uja hehe, ufise ibintu by'iwanje, ingwi wanje, ufise ibintu wicayemwo, ikizu wicayemwo ubakishije mu maraso y'abantu benshi, ntiwigeze ubizana by'ukuri mu Mana, ntiwigeze uvyihana, ntiwigeze ucyorora ubwo buzima bwawe ngo buze mu Mana, hakagera utabikoze, izozitonde nayo kubaza ibyayo, uzojaye uzoyinanira. Tugire Kristo. Nturabona ko umuntu aguha ibintu ko usanga kugira kw'ingufu? Muramaze kubibona? Muramaze ko nengene bigora kwankira umuntu yaguhaye ibintu byinshi byiwe? Ejo bundi Suzuma yaturungikiye akameditation karyoshe ngo umuntu akugaburira ni wagutegeka. Abanyisraeli mu bugaragwa bakagomba gusa kuja kugaburirwa na Faraoni, aguma bategeka, gume abagira ibihwiji, abagira ibintu by'ibi esclave. Imana igatanga umukate
kugira ngo bagaburirwe n'Imana, bategekwe n'Imana, itagomba kubagira aba esclave, igomba kubagira abana bayo, igihugu cyayo. None nawe kugaburirwa na Yezu ngaha kuri altare, imenyereze gutegekwa na Yezu, kuko ni wakugaburira, ni waguha ubuzima, kugira ngo nihagera abari wazasanga koko by'ukuri yisanga, hako usanga umugwanizi nawe aje akagira ati wewe uja he, uramfitiye ibintu, nawe uja uruwi wanje. Ubuzima Imana iduhaye tugapfuma twemera kubabara, uko kubabara kuducyorora ibibi, canke uko kubabara kuduha kwibaruka ubuzima bushasha ku bandi, kuko hari ukubabara kudutuma twicyorora, tuba purifiye, tugacika twebwe nyene ubuzima bushasha. Hakabaho uko nukubabara kuba kuzananye n'ivyo twebwe nyene twakoze ivy'ibicumuro vyacu. Hakabaho kundi kubabara ko kwibaruka ubuzima kubw'abandi, ku buryo bw'uko no mwijuru nshobora gusanga hari uwantanze mwijuru kuko narinze ubabara, akagira ati ingo wowe hari ibintu warinze mboneramwo gukira, warinze kumwe na Yezu mboneramwo gukira. Mukama rero adufashe kugira ngo ivy'ubuzima bwacu vyose, mbere no kubabara bimwe wamenga au niveau philosophique, au niveau existentiel, usanga umenga nta sens bifise, au niveau y'ubuzima bw'abantu bo bagomba gusa kuryoherwa no kumererwa neza muri vyose, umenga nta sens bigira. Yezu wacu yarapfuye kugira ngo niwashikirwa n'ivyo ntiwumve umenga nta siguro gifise mu buzima, kuko insiguro yawe itabaye ivy'uburyohe bw'ubuzima, ahubwo yabaye umuntu yitwa Yezu Kristo, yatsinze vyose gushika ha gutsindira n'ivyo vyose vyo kwiba insiguro y'ubuhigwe budahera mu buzima bwawe. Amen. Bwawe